Ibibazo bikomeje kuba ibibazo muri Real Madrid nyuma y'uko ku munsi w'ejo baje kuba batakaza urukino batsinzwe ibitego 2-0 na Celta Vigo. Ni Real Madrid wari umaze iminsi utitwara neza aho agihunganye inkino nyinshi zitandukanye waje kuba utsinda mu ngwa Bilbao wonyene, hama nyuma yaho ukaba waraye wongeye gutakaza urundi rukino. Bamwe bati Xabi Alonso nasohoka mu ngwa Real Madrid nuko Real Madrid yagize sisombi muri umwaka waheze, ariko no bikaba bitariko bihira. Ku ruhande rumwe abakunzi ba FC Barcelona cyangwa abi Catalonia bo baranezerewe kumva zuko ubu bamaze gusumbya amanota 7 yose umugwa Real Madrid babandanya bifatira ikibanza cya mbere. Ko biragaragaza uko igikombe cya La Liga bariko baracegereza, naho biba bigishoboka yuko umugore wose ushobora kuza ugatwara kino igikombe kumva z'inkino ziba zihari. Mbega we ubona Xabi Alonso akwiye gusohoka muri Real Madrid canke aracafise amahirwe yo kubandanya agerageza muri uno mugwi? Ni nyuma yuko urukino rwariko ruraba haje kuhatangwa amakarata atukura abiri yose, mbere n'umukinyi Jude Bellingham yaje ko akomereka ku jisho, mbere haje kubonekamo n'abakinyi bagiye bavunika n'urukino mu ncamake rwaruberewe Real Madrid, naho yari yagarutse kuri stade yabo aramaze iminsi badakinirako, ariko baje kugira intango zibi kuri urwo rukino. Mbega wowe mbona umutoza Xabi Alonso akwiye gusohoka muri Real Madrid? Xabi Alonso akunze kwidogerwa na bamwe mu bandi bavuga yuko abakinyi atanguza mu kibuga bataba bishimiwe n'abasanzwe bakurikirana uwo mugwi.